abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bameze nk'uko Rwanda yishimiye ko bameze, barafise umwanya wa mbere agerageza agerageza kwemegwa, akagerageza ko abo bazwi bakomeye batanguye baba bari kumwe bakamufasha gutwara ubwa mbere bakamwemera. Ndayishimiye yabigize mu myaka nk'ibiri ya mbere. Igenwa rya Bunyoni murazi ingene bamwe no mu CNDD-FDD bari bagiyamirije bavuga bati ibyo bintu ubikoze bigenze gute. Hariho abashikiranganje yari yagumijeho, hariho abantu mu biro by'umukuru w'igihugu yari yagumijeho bari bazwi ko arabo kwa Nkurunziza, ariko kwari ukubasinziriza kugira atera komera. Inyuma y'imyaka ibiri yaratanguye kugenda kuramwo umwe inyuma y'uwundi muri iyo ntwaro. Hariho abo ku rugero runini n'ubu bakihari, ba Prime Niyongabo, ba Reverien Ndikuriyo n'abandi, ariko burya mu kiringo higira kabiri niyakironka uyu mwanya murumva ko ariko arakora ibishoboka byose abifuka. Umenga muri uno mwanya wa nyuma agira aje mu matora ya 2027 asubiye kubakenera, ariko mu kiringo cya kabiri niho benshi bazotangara ingene azokubaka intwaro yiwe atahigihuriye nabo bantu bazananye. Niwo umwanya azokora igikorwa nyaco cyo kwikura ko abo bose tumenyereye kubona. Burya ni mu kiringo cya kabiri bazoza gutahura akarenganyo benshi twakorewe, benshi bazogatahura kariko karabaza ko mu myaka indwi izokikurikira niyaronka ikiringo kigiye kuza. Ubumvirije ko vyavuzwe muri ico gihe u Rwanda rusaruka ariko rwatabaye Perezida Ndayishimiye, ko hariho amakuru ashobora kuba yararonse ko ubutegetsi bwiwe bwaba bwari bugeze habi kubera ko ari u Rwanda rumufashije kuyaronka. Kumba ari navyo vyanatumye igihe Bunyoni cagihakuwe mbibe cyazugururwa n'ibindi. Ariko ikibabaje ni inyifato ya Ndayishimiye nko ku gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ingene iyo ntwaro ituka u Rwanda kandi wumva ari intwaro ishobora kuba yarakijijwe n'u Rwanda mu gihe runaka. Ejo bundi imbere ya Bunyoni yari umumenyeshamakuru Sandra Muhoza, nawe nyene vyavuzwe ko kware ku ivy'agateganyo, ariko mu Burundi uko niko barekugwa niho navuze ni uko bafatwa bidaciye mu mategeko, niko no mu kurekugwa usanga bimeze nk'ibidaciye mu mategeko, biba ikintu kitasiguritse umuntu bakaca bamusohora. Uko rero bivuze uti yasubijwe ivyiwe. Hari n'abambwiye bati ariko arategurwa kumuha imishahara yose atahembwe muri ico gihe yarapfunzwe. Hari abambwiye vyinshi ashobora gusubizwamwo. Urumva ko atari byo kwitwa ngo kurekurwa by'agateganyo, uwo mengo ahubwo asa n'uwejejwe muri kino gihe. Uravye ko vyagenze, umuntu yaciriwe gupfunga ubuzima bwose ariko inyuma atani imyaka ibiri aruzuza, uwo mengo ahubwo bisa nuko uwo muntu ameze nko abaye nk'uwejejwe. Ego kumbure ngira mu kanya bariko badukurikira baca bitaza kugira tuze kuja mu gice cya kabiri, ariko akabazo kandi ntimwibaza yuko nk'uko muheje kubivuga yuko abandi bari bafise amadosiye mwe nayo bigenze mwe nuko batezwa kuca barekugwa bose? Iyo abacari igihugu c'amategeko, iyo abacari igihugu ingingo zifatwa zatumberejwe neza, Bunyoni ntiyasohoka wenyene. Bunyoni yari gusohoka co kimwe n'abandi bose bapfungiwe ibisa n'ivyiwe. Mu bisanzwe nta wundi muntu n'umwe uyu munsi ariho yitwa ko afise icyaha gisomba ico kwa Bunyoni. Uravye ibyo Bunyoni yagirijwe, nta wundi ariho, kuko icyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, burya nico cyaha gikomeye cyane mu gihugu. Gusenyura intwari hari, kwica umukuru w'igihugu ahari, nico cyambere gikomeye. Rero uravye abandi bose ubu bagirizwa ngo ivyo guhungabanya umutekano, abantu bagirizwa ngo barashatse gutembagaza ubutegetsi nk'aba ba 2015, hari abandi babikekwa ko ejo bundi yari General Bertin Gahungu, hari abasangiye dosiye na Bunyoni nyene ba Desire Uwamahoro n'abandi, hari abagirizwa dosiye yuko bishe bari muri dosiye y'urupfu rwa President Ndadaye. Hari abo bantu bose bari muri ayo madosiye asa n'ivyo Bunyoni yariko aragirizwa, nta numwe uyu munsi yarakwiye gusigara mu munyororo. Iyo ari intwaro mu gufata ingingo bayitumbereza bakavuga bati ubu intwaro yafashe iyi ngingo ko abanyororo ba politike tubavanyeho, ibintu byo gupfungira abantu politike ubu
abo bose barababariwe nibagende. Aba bari bagirizwa ibi vyaha vyo guhungabanya inzego nabo nyene turabarikuye bose kuko barasa nibagende. Dutangure intambwe nshasha. Iyo bibaye gutyo umukuru w'igihugu aranavuga n'ijambo rikomeye cyane aheza akabwira igihugu cyose akerekana ko hari intambwe nshasha agiyemo. Biragoye gutora ingene intwaro y'abasendefted ikoze, ingene yiyumvira, ingene ingingo zifatwa. Ntabwo ari intwaro yubatse nkuko izindi ntwaro zubakira nico no kwita logique yumvikana. Ntushobora kumva ivyo bintu vyabo ingene bimeze. Ntushobora gufata umuntu mukamukura mu bandi bagirizwa ibintu bisa bahanywe cyo kimwe ngo uyu wewe turamurekuye ngo mwe nimugumaho. Woteza gusigura igituma uyu arekurwa wenyene abandi ukabagumizayo. Ubundi ica biba ari intwaro y'akarenganyo, ibi ntwaro ya deux poids deux mesures, ibi ntwaro ufata ukudasa abantu bari mu bintu bimwe bategerezwa kurekugwa. Niho rero twebwe duhagaze muri Fokodo uyu munsi ko Bunyoni yarekuwe tuvuga tuti nta ngorane biduteye, mugabo tuvuga tuti abandi bose bapfungiwe ibintu bisa n'ivya Bunyoni nibatahe, ataruko n'akarenganyo keruye intwaro iri kwirerekana ku mugaragaro. Ikindi ca kabiri kibaye icitwazo c'abagwayi, naho byo kwitwa ngo Bunyoni we ntimubandanye kuyifatira hamwe bose, reka muvuge basi abagirizwa nk'ivyo kwa Bunyoni bagwaye nabo nyene baruzuye. Ugiye nko muri dossier navuze nko iyo 93 turamaze gutabariza umwanya utari muto General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi, aragwaye gose. Nuba amatwi ansumira bariko barasaba yuko ava ahapfungiye Muramvya kugira bamutware umenga muri hôpital militaire, sinzi ico basaba ategerezwa kubagwa. Uyu muntu birazwi ko agwaye, birazi ko atagishobora gutambuka, birazi ingena merewe. Ni gute none worekura Bunyoni ukacureka Kibadashi? Ni gute muri iyo dossier hari wundi muntu bambwiye agwaye cyane, Colonel Anisete izina riranse kuza n'ingoga ariko ndazi ko nza kumwibuka, nawe nyene baravuze ko agwaye cyane, yaramaze n'igihe mu bitaro muri hôpital militaire afise ingwara ikomeye umengo y'umutima. Ni gute uyu aheza akagumayo aba bandi ubarekuye kandi bariko bagirizwa ibintu bisa? Ugiye muri dossier aba bo muri 2015 niko barumvise Colonel Michel Kazungu, vyari bizwi, byari biteye ikigongwe gose ivyibo. Ariko no mu basigaye barazwi bagwaye ingwara zikomeye, bafise diabete zigeze kure, bafise hypertension zigeze kure, hariho abavuga ko bafise umugera wa sida. Birazwi ko hariho abagwaye cyane. Ni kubera iki bobo babagumijeyo nabo nyene batabarikuye kandi bagirizwa ibisa n'ivyo General Bunyoni yagirizwa, bafise ingwara zikomeye nkuko General Bunyoni azifise? Abo babagumijeyo gute? Hari uwo tuvuga imisi yose tumaze imyaka 12 tuvuga, Christian Butoyi, we bizwi ko yagirizwa ikintu atakoze, abeshegwa ko yishe ababikira mu Kamenge, bizwi ko bishwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi, bizwi ko uyu muntu afise ingwara yo mu mutwe atanamenya n'ivyo arimwo. Umuntu amaze imyaka 11 atarigera aburana n'umunsi n'umwe. Bigenda gute ko ushobora kurekura bano bandi bose ukareka inzira karengane izwi ko atacaha yakoze, itarigera iburana imyaka irenga 10, uyo akaguma apfunzwe? Bishoboka gute? Bishoboka gute ko bareka muganga Christophe Sahabo amaze kuvugwa incuro nyinshi, yagize kuzana ibitaro bikomeye cyane mu Burundi butari bufise, none yanyazwe utwiwe, ubu naho agize n'amagara amukitse. Bigenda gute umuntu yihebeye kuvura abandi we nawe agwaye ngo abuzwe uburenganzira bwo kuvurwa? Bishoboka gute? Bishoboka gute ko bareka gusohora Clement Nkurunziza hari Ingozi? Clement Nkurunziza ari muri dossier idasiguritse kubera ko ivyo yagirizwa vyitwa ko ari ibiteza gukorwa n'umugwi severe. Ivyo yagirizwa ntivyigeze bishobora kwerekanwa. Ivyo yagirizwa bamwe mu bo birondeweko bari no mu nzego z'igihugu ntavyo bigeze bo babazwa. Uyu muntu arazwe ko agwaye nawe nyene, arazwe ko azaraja mu bitaro, hakaba n'ubwo ko ashobora kwikigwayo. Uyu none we bamugumije mu bitaro gute? No mu basangiye dossier na Bunyoni harimwo abo dufise amakuru ko bagwaye. Uyu Destino Wapfumukeko
muri ndondeza turamufise mu madosiye tumuvuga ko yabo yanyuruje. Mugabo kandi kubijanye n'amagara gusa nimba ari kugarukira kubijanye no kugwara, twe turafise amakuru yuko Destiny Bapfumukeko afise ingwara ikomeye y'umutima. None we bamugumijeyo gute uwo basangiye dosiye yanahanwe igihano gisumba iciwe, kuko Bapfumukeko yakiriwe gupfungwa imyaka 30 mu gihe Bunyoni yakiriwe gupfungwa ubuzima bwose. Ni gute urekura Bunyoni afise imyaka myinshi ugasiga uw'imyaka mike kandi bose bafise ingorane y'amagara abakitse? Rero hano turasaba ko iyi ntwaro isanzwe izwi ko ari intwaro y'ukurenganya, ariko yikubita gashi ikareka kurenganya kumugaragaro bimwe vyeruye, abantu bose bakabona akarenganyo kariko karakogwa, ni yikubita gashi ko yaramutse irekura nibarekure abo bose. Ego mukanya Pacifique Nahazwe mwariko murasigura ibijanye na kamwana wa mama na mpinga yanje, mbere bidasiguritse no ku bantu bamwe bari mu mugambwe umwe. Sinzi ko hari izindi siguro mufise ziyongera kuzo mwari muhejeje gutanga. Ngira ngo Gilbert nkundiye no kongeraho akabazo gatoyi kuri Pacifique Nahazwe. Bariko baravuga abandi banyororo bakikwa n'amagara kandi bagira ibyaha nk'ibyagira Arengiyome Bunyoni muri bimwe bimwe. Aha ndashaka kugaruka nko kuri General Cyril Ndayirukiye, nawe yatabarijwe cyane kubera amagara yaramukitse, ariko naronke n'akaryo ko gushobora kwivuza agataho mbere akitaba Imana ari mu munyororo. Ivyo mwebwe Pacifique Nahazwe mu bivuga kwiki? Ni ibintu bibaje cyane. Kumbure ngira Mutama Petero Claver Mbonimpa yafata ijambo yari no kubivuga neza kundusha. Mu Burundi hari ikintu kibaje cingene abanyororo bafatwa. Buriya abakumbure nuko arabavu abazwi cyane ababa bakuru. Burya mu Burundi abanyororo bapfa kubera umukeno, abanyororo bapfa kubera ko batavugwa, abanyororo bapfa kubera ko badahabwa uburenganzira bwo kuja kwivuza. Ni benshi cyane. Ni gake hashobora guca amezi 3 hatariho mwibohero, mu mpimba canke Igitega batavuze ko hari umunyororo yapfuye kubera ko bamwankiye kuja kwivuza. Ni gake usanga amezi 3 yaheze, umuntu aragwara akabimenyesha agasaba kuja kwivuza bakabimwangira. Uburenganzira bwo kwivuza ni uburenganzira bukomeye cyane. Umunyororo iyo apfunzwe, hari benshi murabona batanabitahura kumbura bariko baratwumviriza bona vyumviraho, umunyororo iyo apfunzwe ntibigabanya kuba umuntu. Uburenganzira bw'umuntu gufungura, kwivuza, ibindi byose aguma abirekuriwe nk'uko kwa twese abantu. Ibyo bamwaka ni umwidegemvyo, baramwaka umwidegemvyo kugira ngo kumbure icyaha mukeka ko ntabandanye gukora cyane, kugira hanigwe icyaha yamaze kwagira. Ariko ibisigaye byose afise uburenganzira bw'abantu. Kureka umuntu rero yagwaye ukamureka agapira mu munyororo nakamaramaza, nk'uko wari wibagije ahantu hose byashitse. Ni ibintu babaje, kandi imiryango hamwe hamwe y'abacari igihugu cy'amategeko yari kwiye kwitwarira leta, ikitwarira nayo mabohero baba barimwo. Usanga yakoze ibintu nk'ibyo agafata minenegwe abagwayi gushikaho bapfa. Hanyuma ku kibazo Gilbert yarambagije iki cya mwana wa mama, muri ibi byo kurekura abantu ugasanga bamwe barekuwe, noneho kurekurwa no kudahanwa byose bisa hamwe hamwe nuko biza gusa. Iyo ntwaro hariho abihana n'abidahana, hariho muriko muranyumva? Ego turabumva Pacifique, mubandanye. Kumbure uwitwa Nsengiyumva yo kugara mikro, dusabe uwo tutahaye ijambo ko atugura mikro kugira ngo ikiganiro kitagenda uko tutabishaka. Kumbure birashobora gushika mu kaboni wanje bicitse, kuko ndiko ndabona telefoni wanje nyereka ko umengo Twitter yanje hariho akabazo yaba yarigize bicitse bigacika. Turiko turabumva. Yego ndazagweza ngaruka inyuma niyo byaramuka bishitse. Rero nako ndavuga nti ni intwaro yubakiye cyane ku karenganyo. Kumbure ko ngira nkuko yarabivuze harabaye akabazo Pacifique ntiko turamwumva Alice, ngira mukuri ndya two baturakira ibibazo tukavyandika, kumbure ko niyagaruka dushobore kuza mwibutsa. Reka nimba
mu bagiye barasaba hari uwitwa Emery nimba mutwumva mwokugura mikro mukabaza nimba ari intererano naho mukatubwira nimba mutwumva Emery mwiriwe mwogure mikro. Hanyuma dusubire dusabe twinginze abariko baradukurikira utafise ikibazo agomba kubaza areke gufyonda kuri mikro gusaba ijambo kubera ko biraheza bikononera abandi ko baronka amajambo kandi tuba dukeneye kubakira. Kumbure ko ngira two kwakira uwitwa Mario nimba mutwumva mwokugura mikro. nawe nyine ndabona yamanutse Gilbert sinzi ikibazo kiriho abenshi barasaba mugabo bikaguma byanka ko babaza hariho uwagumye aduga amanuka yitwa Zanzibar sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe. Zanzibar muriko muratwumva ngo kugura mikro yanyu mukabaza sinzi ko ari ikibazo canke intererano sinzi ikibazo kiriho ca connection. Reka ndabona Pacifique yagarutse abandanye mu kurindira ko ngira ngo tubona aho ariko harava ikibazo c'abariko baraduga. Ego kumbure imbere ko Pacifique yishura ngira mugenzanje Gorge tiko turafashanya kumbure yoreka ntitubadugirize rimwe turi benshi kumbure bishobora gutuma tubikora turi benshi ugasanga biriko biranka yuko baduga ngira yoreka tukamwunganira. Pacifique murashobora kurangiza inyishu mwariko muratanga hanyuma twakire abanywanyi ku murongo. Nariko ndavuga ko ari intwaro y'akarenganyo haba ku bakora ivyaha bamwe badafatwa abo twita muri Focode tubita ntakogwako bama bariko baravugwa mu gihe ku rundi ruhande usanga abandi biketswe gusa no kuvyo batakoze baca bafatwa kandi bagahanwa bikomeye. Niko umva bica bigenda niyo bamaze gufatwa hari bamwe bishobora koroha ingene bo borekugwa mu gihe hari abandi ubutegetsi buba bwanka bwerekana ko bwanka bo badashobora kurekugwa. Ni vyiza ko intwaro yohindura iyo ngendo iramutse ifata ingingo abantu bagafatwa co kimwe. Ndabona umengo n'ubu kibazo ca Twitter kiriho ndabona niwanje bihakwa gusubira kuvamo sinzi ikibazo kiriho. Kumbure ngira si kibazo mufise ngira ni kubera ko hari ababuguruye mikro hari uyitwa Zanzibar tumusabe kwihangana ngira ntamenyereye cyane gukoresha uno muhora wa X ariko mu kurindira hari abari baje ku murongo sinzi uwitwa Cool nimba ari karatwumva ko muratwumva mwogure mikro. Biriwe neza. Ego nakabazo mufise canke n'intererano. Ni intererano ni intererano ngamanze shimire kwanza abatumire bose ndamwibwe mashoye koroneza hino kiganiro. No musi dufise umutumire umwe hitwa Pacifique ntazwe rongoye Focode. Ego kumbure je ku ruhande rwanje sindiko ndamwumva muze kumbwira icazo bayabagije. Ego turaza kubabwira kumbure ngira turandika akabazo nyimba mutaza kuba muri ko muramwumva neza. Clovis muduge kwijambo. Bon, je nakabaza gato ko n'umwanya mfise n'umwanya na muto. Uravye ico kibazo bari bakibajije hari umunyesha makuru yacubahutse baza mu kiganiro cyariko kiraba. Bon, nabiciye gato ndaba umunyesha makuru muri ico bakano bampaye niko nabonye. Yarakibajije ati witwa ati mbe ko umuntu witwa Bunyoni na ntuzenya ariko kurekugwa abo basangiye haraba ati bavuze ikibazo cyo kugwara ati harabitwa ba Christian Butoyi aravuga Christophe Sahabu muganga ariko ujya mu ntuzenya yamwishuye nawe mwishuye ibintu twese twarumu bitagira umutwe n'amaguru. Icyo kibazo rero nabo cabaye twese cyadutangaje ntako ibintu byo birabagora cyane. Je mbona ko bigoye ibintu no kurinda no gusenga gusa nta kindi twokora. Murakoze cyane Clovis reka twakire uwundi munywanyi ari ku murongo ngira nimba munyumva Zanzibar ngira umwokugura mikro mukabaza ikibazo sinzi ko ngira ngo Zanzibar ntariko atwumva Gilbert reka tuba Chris Ndikumana sinzi ko ariko atwumva niba ariko atwumva kugura mikro yiwe nageze mwiri Chris Ndikumana kumva inyuma yanyu hariko haravugira ibintu byinshi ngira ngo mwogerageza mukigirwayo. ego Chris Ndikumana muriko mwatwumva ndabumva ego ahantu muri hari umuziki mwinshi sinzi ngira
niryoye gato. Mhm. Nduge kwijambo. Hariho ikibazo nashaka kubaza gisirikira ahantu henshi za Facebook, TikTok n'ahandi bavuga ikibazo kijanye na General Bunyoni kuba ryiwe. Benshi bavuga ko yarekuwe ko gishora igitoro cyari cyasanzwe kibuze mu gihugu cy'u Burundi gishobora guca kiboneka kubera ko ngo cyari cyafashwe kubera cyari cyarugaye kubera ko General Bunyoni yari yarafashwe neza byari byugariye ko ngo gishobora guca gisubira kuboneka. Rero nashaka nimba Nyakubahwa Pacifique ashobora gutanga umuco cyangwa buri wundi muntu yoba afise umuco kuri ico kintu ko ashobora gutanga umuco yango abantu batahure bamenye ico impamvu nyamukuru umwubahwa yoba yarikuwe. Ikindi naco abandi bantu bari bafunzwe abafunzwe za 91 batarigera baburana ngo barose imbere y'ubutungane ko bashobora kuburana. Je mbona ko mani nk'akarengane nk'uko Nyakubahwa Pacifique yarabivuze, ni nk'akarengane kuko twese turangana imbere y'amategeko. Nta mutoya nta namukuru imbere y'amategeko. Rero ndabona ko n'abo bandi bantu ku ntambwe leta yari iteye uko bashobora gutera n'imbere y'abandi bantu bato bagatunganirizwa. Murakoze namwe. Kumbure ngira nimba uwitwa Ryantare, sinzi ko yitwa Ryantare Alice. Ego Triberi ndamubona Ryantare ry'inyana sinzi ko ariko aratwumva. Nimba atari Ryantare, nimba mutwumva mwo kugura mikro mukabaza. Ego jewe ndabumva cane, sinzi ko nawe munyumva. Turabumva. Jewe rero si ikibazo mfise ahubwo ni intererano cane kubijanye n'irekurwa rya Bunyoni. Jewe burya Pacifique niwe akunda kubivuga ati mu ntwari itagira amategeko yaryogora duhure, ibintu byose bikora kuba ari we wese. Rero kuba Bunyoni yarekuwe nagoma ndabibemeze neza yuko ataruhara rw'umukuru w'igihugu rurimwo. Ugiye kubiraba neza umukuru w'igihugu yararemewe cane, n'abandi bagenero bavuga bati nta mpamvu yuko Bunyoni ashobora gufungwa. Kandi urazi ko byagiye baravugwa kenshi cane kugeza n'uno mwanya. N'umusore ukore ko na Bunyoni yarekuwe si igitangaza, afise abakorege bari inyuma yiwe bamushigikiye. Ubundi bwo Evariste Ndayishimiye baragwe ntego ushobora kurekura Bunyoni. Kandi ugiye kuraba CNDD-FDD nta tondo ko ifise ivyo ikora vyose nakajagari. Example notanga ravyeruka kugera muri ntuze mu bumwe bwa Afrika. Hamwe ibihugu bice bihagurukira directeur rimwe bija kumusama ibine ko rakora. N'ubundi muzobona n'ibindi bishasha birenge ivyo twatwiteze n'ubwenge bwacu dufise. Abara y'ivyo umaze kubona bakora bitari ku rutonde. Rero ivyo je sinovuga ko twebagara ko kareka ngo tumene ku mutwe ngo barekuye Bunyoni, nayo ntibazomurekura ariko ntibazorekura abantu bari ku rutonde. Ngira nimba wari wakurikiye neza n'umutumire yasiguye ati ntawe umenetse umutwe ngo Bunyoni yararekuwe, ariko ahubwo impamvu zatumwe ari kugwa gituma harekuwe Bunyoni hatarekuwe abandi ivyinyegeje inyuma niho twahagaze mu kiganiro. Urakoze cyane Ryantare. Reka tugaruke ku mutumire Pacifique nazwe. Hari batatu tumaze kuronka ku murongo. Hari uwitwa Clovis yabajije ikibazo kijanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa, ngira sinzi ko mwumvise abajijwe kwirekurwa rya Bunyoni n'igituma abandi bagwaye. Uturoro two mwadutanze Dr Sahabu na Christian Butoyi, umumenyesha makuru yakibajije yitwa Renine. Sinzi ko inyishu yahawe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa muba mwarayumvise, nico yabajije cyo muyivuga ko. Uwundi abajije n'uwitwa Ndikumana, sinzi ko mwumvise ako kabazo nako, ngo ni kubinugwanugwa kubijanye byigezwe kuvugana hano mu kiganiro inyungu zijanye n'igitoro abadandaza b'igitoro kumbure ko bibaza yuko mu vyo bavyaratumye hoba hariyo n'ingorane z'igitoro ko Bunyoni yoba afise abandi bazinanya ashobora gufasha, gutyo ikibazo cy'umuzi w'igitoro mu Burundi kigatorera inyishu. Hari n'ubu yitwa Ryantare, ngira mwe mwamwumvise mugira icyo mubivuze ko hanyuma twakire abandi bakurikira. Dusabe abariko baradukurikira utagomba kuvuga ntasabe ijambo kubera ko biratuza birahungabanya ikiganiro. Pacifique ijambo ni gwanyu.
sinzi ko mugenda murangibutsa utubazo ko byagumye biza biracikagurika ugasanga Ego, reka ndabibutse Mhm. akabazo ko wa mbere yitwa Clovis yabajije ku bijyanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Agnes yari yishura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru Renine yabajije ibijyanye n'irekurwa rya Bunyoni agaruka kuri Dr Sahabu agaruka kandi no kuri Christian Butoyi abaza igituma nimba kurekurwa kubera ko bagwaye ariyo mpamvu y'ukuri yatumye barekura Bunyoni kubera ko abandi bagwaye batarekuwe. Sinzi ko inyishu yatanzwe na Agnes angikenge nimba mwa mwarayumvise icyo muyivugako. Birashoboka yuko noba ntayibuka neza yose ariko hari ivyo nibuka uko numvise yishura. Uko numvise Agnes Bangiricenge yishuye nuko wumva ko afise ingorane ko ingene yishura ico kibazo, warumva ko adafise umuco ukwiye. Inyisho yiwe yavuga ngo nobahumuriza, ngo reka ndabahumurize, ngo mwarabonye ko hariho benshi bamaze imisi barekurwa muri no misi, ngo kandi hariho n'abandi bagiye kubandanya barekurwa, ngo nukuri nimuhumure. Yishura inyishu zimeze gutyo. Sinzi ko hari ikintu yoba yaratomoye neza ku bagwayi, ariko inyishu numvise avuga ibintu bimeze nko guhumuriza, ngo nimuhumure, ngo nobahumuriza, ngo turiko turabikora ko ngo benshi bazorekurwa, ngo hariho n'abandi barekuwe mutazi, ngo mu mabohero, ngo ku Mpimba, ngo Gitega, ngo Ibubanza, agenda avuga gutyo. Warumva ko adashaka kwinjira nyene n'ubwoko bw'inyishu umutegetsi yishura ariko arahunga, si ubwoko bw'inyishu umuntu yishura afise inyishu ku kibazo kiba kibajijwe. Niko jewe namwumvise. Mbere iyo nyishu yiwe sinayo niko muri no misi hariho abantu bagiye bararekurwa kandi turanabishima. Ariko ukuntu we yabivuga ngo ni mu ntumbero yo kugabanya abanyororo siko bimeze. Amakuru dufise muri uno mwanya turonka mu mabohero nuko abanyororo bagowe muri uyu mwanya. Nko mu Mpimba baravuga bati urugero turiko muri no misi ntabwo twari bwigere tubona. Ati abantu bahagarikwa muri iyi misi, abantu binjira mu Mpimba uko bangana ntitwari bwigere tubibona, ahantu hose haruzuye, ntitugira isaganirizo, abantu baranashika, ukabona ko babura naho banabashira, n'aba bitwa ko ari abanyacubahiro baba bafashwe ntibaronka vya vyumba vy'icubahiro bahora bashiramwo. Ti hose ahantu hose haruzuye tena kamara amazi. Ikindi bariko baranavuga nuko n'ibifungurwa vyabuze, baravuga ko bamaze igihe amaperereza atari make atafu bafise. Rero inyishu Bangiricenge uyu ubumvirije uko bimeze ku rubuga n'ibyo ariko aravuga usanga bidahuye. Ntabwo ingendo yo kugabanya abanyororo iriho, ahubwo amabohero abandanya yuzura gose. Ego, akabazo ka kabiri sinzi ko nako mwakumvise kari akuwitwa Ndikumana. We yavuze ati amakuru amaze imisi asoma ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook n'ahandi yuko hari abiteze ko inyuma y'irekurwa rya Bunyoni igitoro kigiye gusubira kuboneka mu Burundi ata kibazo kihabaye. Sinzi ko hari icyo mwogira icyo muvuze ku cyo yabajije nawe. Kenshi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi no kuzitondera. Abantu benshi barapfa kwakira ibintu byose baronse. Namagira nti kugira urubuga ngurukana bumenyi ruguha amakuru hari ibintu utegerezwa gufatirako. Icambere, mbega ni kinyamakuru nyene gisanzwe kironka amakuru canke n'abantu ababita ba influencer, ikintu cyose kije ashobora kuvuga icyo acimvirako kikapfa kuza gutyo, hanyuma abantu bagakurikira, gatwenza, akarongera mu Kirundi bavuga ngo ama-views, abantu bikurikira ari benshi. Vy'ukuri kiba ari kinyamakuru kizwi gisanzwe gitanga amakuru, ni radio izwi, ni kinyamakuru kizwi, ni umuntu azwi mu mabanga akora, canke n'umuntu apfa kwiyandikira aryosha ibintu gusa. Ico rero kirakunda guhenda abantu ngo biriko biravugwa ku mbuga hehe. Byiza iyo biri byo uvuga uti kinyamakuru kanaka, biri n'ico gihe iba ari inkuru ishobora gutangura kwiyumvikwa ko ari inkuru ifise agaciro. Uvuga uti kinyamakuru iwacu cyanditse gutya, kinyamakuru muri RPA bavuze gutya, aho umuntu atangura kwibaza ko bifise agaciro. Nayo ubundi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bakwiye kuzitondera cyane, ko igitoro coba kizoca kiboneka kubera ko Bunyoni yarekuwe. Twabicishije mu byo twavuze ko mu byatumye afungwa, mu byo byatumye arekurwa hariho
iyo lobby iyo pression iri kwiva kuri abo nk'abo muri Tanzania barimwo abazana igitoro hariho n'ibindi bakora bari bafise ico bapfana na Bunyoni bafata ko Bunyoni ari wahagararira inyungu zabo bagira bati nimba mukeneye ko dusubira gufasha ni mubanze muturekurire umuntu wacu imbere yuko Gervais Ndirakobuca ava mu bushikiranganje bwa mbere muri bako ariho ikindi kiganiro twakoze ngaha twavuga impari zari zabaye mu bategetsi aho Ndirakobuca yagira ati none bino bintu vyananiranye ntimworeka Interpetrol ikagaruka we yaravuga nimba yavuga ko bokongera ko amafaranga nimba yari ijana nimba ijana n'itanu ku giciro c'igitoro iryo shiramwe rikaza rigasubira rigakora rikazana igitoro abo ku ruhande rwa Ndayishimiye ico gihe wabana mwagirije bati byo ni ibyawe turumva ko nawe wagize idiri n'abo bantu ayo mafaranga nayo ushaka kuzohora urya ico gihe murumva ko ico kibazo ca Interpetrol iramutse igaruka yoshobora kuzana igitoro kiriho mu butegetsi izo mpari ziramaze igihe bamwe bagira bati kubera iki muza kwihambira ku batabishoboye kandi hariho ababishoboye muzi bari gushobora kubandanya babikora birashoboka rero ko iri kugwa rya Bunyoni ryoshobora gutuma ibiganiro ngira na Interpetrol canke n'abandi byo kunda kurusha uko byari bimeze mugabo sinoshobora kwemeza ngo kubera yerekuwe igitoro giye kuboneka ayo makuru ntayo mfise. Uwa gatatu yitwa Ryantare kumbure ko ngira akabazo ngira ntiyakurikiranye ikibazo neza ngira mwari mwabivuze akabazo yabaza ngo ntawomeneka umutwe ngo Bunyoni yarekuwe kumbure mwari mwabisiguye bihagije ngira mu ryungane rimwe mwo musubiriramwo uko mwebwe mubifata hanyuma twakira abakurikira. Uko je nari nabivuze bwa mbere bwo navuze ko Bunyoni atapfungiwe ibibazo bitwerekeye navuze ko yapfungiwe injyane mashari urwanko ruri hagati yabe na Ndayishimiye ico nakivuze rero yabi ibyo yamupfungiye yaba kumurekura si ibintu bitwerekeye nta muntu yovuga ngo mbabajwe nuko Bunyoni yarekuwe kandi atadosiye yiwacu yarapfungiwe yaba twagira tuti umuntu eheraba twarasizeho amadosiye urubanza rwarabaye uyu muntu yarakiriwe igihano ko vyaha yadukoreye none mumurekuye gutyo aho nta nkeka ko twari kuvuza induru kuri ivyo nayo ibindi birimwe akarenganyo kenshi navuze ko urubanza rwiwe wabona ko atafatiro nta vyemezo wasanga biriko biraboneka rwa rubanza ruboneka ko rwaciwe imbere yuko anafatwa ibihano azocibwa byari bizwi imbere yuko banarusoma imbere yuko anaburana ntigwaboneka nk'urubanza rwari rumeze nk'izindi zose za politike mu Burundi harimo n'izo wenyene nawe yari yarashize ku bandi kumbura umuntu yo kwibutsa nk'akantu gatoyi Bunyoni yavuze mu rubanza rwiwe igihe bariko bamwagiriza ama message ya telefone yandikiranye na ba Desire Uwamahoro murazi ko yaburanye avuga ati ibyo bintu by'amatelefone mutubwira murazi ko tubizi ingene mwiperereza bikogwa umuntu akisanga muri telefone yiwe hariho ubutumwa atigeze yandika maze akagirizwa hakoreshejwe ibintu nawe atazi iyo vyavuye rero nimuza kudushira ko ibyo muzi ko natwe tuzi neza ingene byakozwe kumbure twakoze nk'ico nafata ko ari ikintu ubutungane bwari gukorerako hakaca baho amatohoza ubwo nyene bakabaza bati nimutwereka abantu mwakoze ko bino bintu ubutungane bwa bundi hari abantu dushobora kuba twarapfunze tubarenganije kubera ko mwabarementanirije iyo abacyari igihugu c'ubutungane ico ni ikintu cyaca gitegerezwa gukurikira kuko hari abantu vy'ukuri bapfungiwe politike ku karenganyo n'irementanya bagirizwa ibintu batigeze bakora kandi ababikoze nabo bavyivugiye bati twebwe turazi gukora ama message mu telefone tukabeshera abantu